indyo ugaburiye abana bawe nta na hamwe zandikwa kuko utegerezwa kubagaburira. Impuzu wambitse abana bawe nta na hamwe zandikwa, none bagende gusa oya, ivyo nibisanzwe. Ariko impuzu wambitse ujya wese adashoboye ziravuga imbere y'Imana, zirandikwa kandi uzozisangayo. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge. Ndi imbere yawe Mwami Imana ngushimira, oh haleluya, ku mbaraga washize mu mugore. Ndagushima Mwami Imana kandi ndaguhimbaza ko watugize abadasanzwe kugira ngo dukoreshe ibidasanzwe. None adasenga ngo zina mu mama wese Mwami Imana yitahure kandi amenye ko ari uw'agaciro mu maso yawe, ntiyifate uko atari ariko afatwe nk'umuhizi n'umuhizikazi Mwami Imana ashobora gukoreshwa ibikorwa bitangaje. Mwami wanje Mana yanje ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Ego twamaze iminsi turiko turiga kuba mama babaye abahizikazi, abamama b'intwari bakoreshejwe ibikorwa bitangaje. Haleluya. Rero ubu tugira turabe uwundi mu mama yakoze ibikorwa byiza, afasha abantu benshi cyane, bituma ibikorwa yakoze Imana itemera yuko ahera mu kuzimu. Abamama bahagurutse bakarira bakavuza induru, hama Imana iramuzura. Rero nawe ibikorwa byiza ukora nagira ndakubwire ngo bizogukorera, bizokuvugira. Haleluya. Ariko umugore atagira ibikorwa byiza ntakimuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'9, turasoma kuva ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 41. Petero azura Tabita, kandi Iyopa hari umuvugishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu cumba cyo hejuru mu igorofa. Kandi kuko iruda hari hafi y'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati, ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya gorofa. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitama na Doruka yajishe akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arafukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati, Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Amen. Murumvise ijambo ry'Imana duhejeje gusoma ingene ritubwiye umugore adasanzwe, umugore w'intwari, umugore yakoze ibikorwa by'integerwa bituma bimuzura yapfuye. Haleluya. Twumvise ngo kandi Iyopa hari umuvugishwa yitwa Tabita, hari umwigishwa yitwa Tabita. Haleluya. Risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Mwumvise ngo yari n'ibikorwa byiza byinshi ngo n'ubuntu butangaje. Haleluya. Mbega uyu munsi wewe bakuvuga gute mu rugo rwawe? Mbega wewe bakuvuga gute mu kibano? Mbega wewe bakuvuga gute aho ukorera? Mbega wewe bakuvuga gute mu ishengero ryawe? Umva, ico ukora, icuri niryo zina witwa. Haleluya. Ico ukora, ingene uvuga, ingene witwara, ingene ufasha abandi niryo zina. Izina rivugwa uri. Haleluya. Murumva ko uyu mugore ngo yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu. Yagira iki? Ngo yashonera
impuzu abapfakazi n'imfuvyi. Haleluya, haleluya. Mbega uyu munsi wewe abantu barashobora kuza bakakuruhukirako? Mbega uyu munsi wewe abashonje bashitsi wawe barashobora kuvuga ati turahiriwe ko tumubonye? Abagenda gusa barashobora kugera iwawe bakavuga ati ko tumubonye nukuri ubwambure burashira? Haleluya. Nivyo bavuga canke bavuga ati ca gisigo kiraje, ca gihume kirinjiye. Nababwiye ko umuntu yitwa izina ry'ibikorwa akora. Haleluya. Tabita yitwa umunyabuntu. Haleluya. Yitwa umunyabuntu. Mbega wewe uri umunyabuntu canke uri gisambo? Canke uri ingunge? Ibikorwa ukora birakuvuga. Biravuga ibikorwa ukora biravuga izina ukwiye kwitwa. Imana idufashe. Rero ngo uyu mugore ngo arapfa, aragwara hanyuma arapfa. Hewe ngo abagore barasara, bararira baravuga abapfakazi bararira, baravuga ati nyaruka mugende muhamagare Petero. Genda muhamagare Petero anyaruke ngaha. Ngo bafata abigishwa babiri baravuga ati nyaruka mugende mu muhamagare, kuko ntiyari kure yaho bari. Ngo Petero nawe arubaha araza. Ngo ashitse atangura kumwereka ati yoraba imitamana yadushoneye raba, ati bamwereka impuzu bakora ati ntibishoboka ko Tabita yopa, ntibishoboka. Bararira. Imana mwijuru irabona ati uyu muntu vy'ukuri reka ndamugarure kuko ibara riraguye. Haleluya. Ati ibara riraguye. Aba mama sino nizi mfuvyi aya marira yabo sinshoboye kuyihanganira. Haleluya. Hanyuma ngo Petero ngo acarabataramura ati nimugende. Ngo aduga aho bamushize mu nzu yo hejuru. Ngo ashitseyo arasenga, hanyuma aramufata ukuboko. Tabita ngo aravyuka. Inge ndababwire abantu b'Imana n'ukuri ntiyavyuwe na Petero, yavyuwe n'Imana, kuko ibikorwa vyiwe vyamuvugiye imbere y'Imana hama arazuka. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo muntu w'Imana, ibikorwa byose ukorana umutima w'urukundo, menya ko bikuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Tabita ibi yabikora atayindi nyungu ashaka, ariko ari kugira ngo agirire neza abantu, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko yagira ubuntu bwinshi. Ntiyashobora kwihanganira abababaye, ntiyashobora kwihanganira barira. Haleluya. Mbega uyu munsi wewe umva vy'ukuri uri sensible ku bantu bamerewe nabi? Niba uri wa mumama arengana abariko bararira, niba uri wa mumama ata muntu n'umushobora gutegera amaboko ngugire neza, menya ko udashobora kuzana impinduka. Haleluya. Ntushobora kuzana impinduka. Ariko umugore mwiza wese ategera ibiganza abamugana bose. Haleluya. Abarushe bamuruhukirako, abarira akabahoza. Haleluya. Kubera iki? Kubera ari umugore yitaho, yakamenya imbaraga zikorera muri we. Haleluya. Tabita yarafise amasaha nkayo dufise, yarafise ibikorwa ndetse bisumba n'ivyo dufise, ariko Imana imukoresha iki? Imikoresha ibikomeye. Kubera iki? Kubera umutima afise. Haleluya. Murumva ko abagore bafise ibanga. Haleluya. Turafise ibanga rikomeye twabikijwe. Uyu mugore ibikorwa yakoze biramuzura. Haleluya. Mbega wewe ubona uyu munsi ibikorwa vyawe hari ico bimaze mu maso y'Imana? Hari ico bishobora kuvuga mu maso y'Imana? Ishire ku munzani inshuti yanje. Haleluya. Ishire ku munzani wirabe. Amen. Ishira ku munzani wirabe ibyo uri kurakora ko ari ibikorwa bishobora kukuvugira. Haleluya. Haleluya. Urabe ko hari ibikorwa bishobora kukuvugira. Tabita yakora ibikorwa vyiza vyinshi. Mana yanje, nukuri ibikorwa uri kurakorera urugo rwawe, ego ni vyiza, ariko nagira ndakubwire ko nta kimazi bigira imbere y'Imana. Nta rwibutso. None gukorera urugo rwawe ni devoir. Devoir. Yego.
mugabe igikorwa ukoreye uwundi muntu c'est devoir. Ico ni igikorwa c'urukundo. Haleluya. Rwa rukundo rwa Kristo. Ico gikorwa kirandikwa. Haleluya. Indyo ugaburiye abana bawe nta na hamwe zandikwa kuko utegerezwa kubagaburira. Impuzu wambitse abana bawe nta na hamwe zandikwa. None bagende gusa. Oya. Ivyo ni bisanzwe. Ariko impuzu wambitse ujya wese adashoboye ziravuga imbere y'Imana, zirandikwa kandi uzozisangayo. Rero bantu b'Imana twige kubitsa hehe atamwijoro hatagira inyenzi n'abasuma n'inzige. Haleluya. Zishobora kwankiriza ivyo twakoze kuko mwijoro birisekirize. Haleluya. Haleluya. Ibyo nivyo uzoshika imbere y'Imana, Imana ikubwira ati ngwino mutoni wanje uruhuke. Ngwino uruhuke ubutame wagiriye muri ryasi. None wewe ubona hari ivyo ufise? Ubona hari ivyo ufise bizotuma Imana ikubwira ngo ngwino uruhuke, ngwino uhembwe? Ubona hari ivyo ufise? Gerageza rero ubitunganye hakiri kare, umwanya utaraguherana, kuko umunsi uvuye ko ntusubirako. Ntusubirako vraiment. Kandi umwanya utakaje ntugaruka. Rero ukoreshe neza umwanya wahawe. Haleluya. Ukoreshe neza ubutunzi Imana yaguhaye. Ukoreshe neza ubwenge Imana yaguhaye. Haleluya. Amagara ufise uyakoreshe neza. Amasaha wahawe uyakoreshe neza. Twarabonye umugore nka Tabita abana Debora. Twarabonye Debora ko yarazi gukoresha umwanya wiwe neza. Akamenya umwanya wo gukoresha ibyo mu rugo bwiwe akabitunganya neza. Akamenya amasaha yiwe gusenga. Akamenya n'amasaha yo gukora akazi ko mu gihugu ajejwe. Rero nawe nk'umugore ntuze witwaze ngo je urumva se nashoboye gukora ibi kubera nari mfise ibintu bingoye ibi nari mfise akazi kesha. Ari bakubwira ko no gusenga atamwanya baronka. Barayikubwira ngo je nta mwanya nkironka. Ariko Imana ni wagera imbere yayo izokubwira tumviriza nguyu uye Tabita na Debora yacira imanza ubwoko bwa Isirayeli kandi ngo bwari n'ubwoko butagonda zose bamana ibibazo bikomeye, ariko akabitunganya, akamenya umwanya we gusenga, akamenya umwanya wiwe ugukorera urugo rwiwe. Uyazoza agutsindisha. Haleluya. Rero twige bantu b'Imana kujera imyanya yacu, twige gukora ibikorwa vyiza, twige kuba abamama beza, twige tuvyige kandi birashoboka n'ukuri ivyo nje ndabizi birashoboka. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye Mana ko hari abagore beza babaye muri inosi. Umugore nka Tabita n'icitegererezo cyiza cyotuma natwe uyu munsi Mwami Imana twiga gukora ibikorwa vyiza vyandikwa bizotuma Mwami wanje bituvugira imbere yawe. Ndakwinginze ngo umuntu wese azokumvira ijambo nabagira umwete, agira inyota, agira inzara yo gukora neza kugira ngo nawe Mwami Imana azahembwe neza. Mana ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.